cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muri kumukurikiranira ko ino mbonesha kure tujuni KP1 urukundo mu bantu igutitewe n'igimera. Aha no vuga ngo turi Gitega ni mu Burundi, ni capitale politique nk'uko musanzwe mubimenyereye. Aha twaje ngani kuri stade Ingoma, twaje mwisabukuru ya nyene cyubahiro perezida wacu dusanzwe dukunda cyane, no vuga ngo akwije imyaka 5 arongoye igihugu. Aha rero murabona twakira abanyacyubahiro benshi batandukanye, baje bava mu mihinga itandukanye y'igihugu, baje gukeza nyene cyubahiro ku myaka 5 amaze arongoye kino gihugu. No vuga ngo kandi icivugo cy'uno munsi mukuru no vuga ngo iyo sabukuru ikaba yatangujwe n'inkuka ya misa yabereye mu Magarama kuri Saint François d'Assise, aho hasanzwe hari eglise ya Katolika. Hanyuma icivugo kikaba cavuga ngo bisanga mu guharura mu gice cya 11 kuva ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 30. Ibyo birori bikaba byagitabiriwe n'intara yagutse nshasha ya Gitega, hakaba harimo makomine ya Mwaro, Gitega, Karusi na Muramvya. Yatangujwe ni defile y'akakura aho bari bambaye imyambaro mishasha gasubiremo bandanya Gitega babanze babari barangiza urugendo rwabo. Abanyagitega babiryoheje cyane uyu munsi. Gitega ni number 1 kabisa. Abanyagitega n'abambere Simba batandukanye ingona. Mama Burundi nimwe mugiye kutugurira n'isengesho. Kora no munsi turi ngaha ni kugurukundo rwawe. Reka tugushimire ku myaka 5 iheze hari ngaha nyene aho witoraniriza umusavyi wawe, aho witoraniriza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi barongore ihanga ry'abarundi. Turi ngaha data ngo tuguhimbaze tukuninahaze, urabikwiye, uri Imana ugira neza. Ibyo tugushimira ni byinshi. Turagushimiye ku mahoro n'umutekano igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo. Turagushimiye data n'igikorwa gikorwa kuba amatora yabaye mu mutekano.
Uhezagire n'abatarosa akajya gushika ngaha, uhezagire igihugu cyose. Mana nzima, ubu tujya tuve ngaha, umwe wese aja mu rusago rwiwe. Gendana natwe, uje imbere natwe dukurikire, udukurireho ingabo za shetani aho ziri hose, abadayimoni bose mu bwoko bwose, ubakubura badukurire mu nzira ku izina rya Yesu Kristo. Mana nzima, turakwizeye kandi turazi yuko
ivyinshi dukorera ari we bubizi, tweho mbere tuzi bike, ni we uzi ejo hazoza. None rero turagusavye uzuhadushikana amahoro, ejo tuzosubire guhura twese turinahaza izina ryawe, ni kubw'iwawe nyene wewe Data, Mwana na Mutima Mweranda. Amen. twahishikiye no bibutsa ati ni urukundo mu bantu, ni imbuto itewe n'iyimera. Novuga ngo nuko mugira urukundo kugira ngo kumbure abarundi dukundane, hanyuma ibintu bigende neza. Kubwanye n'icubahiro akavuga yuko abarundi dushitse mu gihugu c'isezerano ku myaka 5 amaze arongoye Uburundi, yafatiye ku ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Abisirayeli bashitse mu gihugu c'isezerano baciye bubaka igihugu cabo c'isezerano bashitsemwo. Aravuga ati abarundi ku myaka 5 amaze turinjiye mu gihugu c'isezerano, twubaka igihugu cacu c'Uburundi, tugikorere dukore kuko igihugu cacu c'Uburundi twagihawe n'Imana. Umukozi w'Imana yari yahawe ijambo ry'Imana, novuga ngo yari umusigwa, novuga wa sogokuru wacu Petero Nkurunziza, Denise Nkurunziza, akaba yagarutse ku ijambo ry'Imana kuri hari ahantu Imana yadukuye naho yadushikanye. Kubw'ibyo mwizera Imana, imbere ni heza.